Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu bamuriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, tukaba turi kwigenekerezo ya 2023 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cyane mu gisata c'intwaro ibereye. Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi akijejwe akiri mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yakunda gufata ingingo benshi ntibazivuge ko rumwe. Yatangure ku ngingo y'amatukutuku amakinga ndetse na za bajaji mu gisagara ca Bujumbura, niho hafashwe ingingo ikomeye benshi ntibayivuga ko rumwe kuko babona ko igiye guteza ubushomeri mu gihugu. Hari ingingo rero leta ihejeje gufata n'ingingo igomba gukurikizwa igomba gukurikizwa n'abari mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abari mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Ni ingingo yahimbaye cane abanyagihugu bakavuga ko rwose yari ikwiriye gufatwa kugira ngo ingeso mbi zihari zicike. Ni ingingo kandi abarwizatunga batari ko baravuga ko rumwe. Ni ingingo bo baterekwa bavuga ko igiye kuja ibabangamira mu bikorwa vyabo vya misi yose. Icatumye ino ngingo ihimbara abanyagihugu ni vyakunda gukorwa na bamwe mu bakozi biperereza bitwaje ivyo vyakuweko, ndetse n'ivyakunda gukorwa n'abarwizatunga mu kunyegeza ibintu vyinshi bigiye bitandukanye cane harimwo n'itunga ry'abanyagihugu. Ese iyo ngingo ni yihe? Abarwizatunga batari ko barerekwa iyo ngingo ni yihe itangwe guhimbara abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'u Burundi? Nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru nkuhaye ikaze aho woba uherereye hose, yoba abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abakurikirana amakuru yacu bari mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure muri rusangi no Umuhuza TV. Ibuka kandi gufyonda subscribe canke s'abone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. N'itangazo ryasomewe abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 22 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Nkuko nari mejeje kubibabwira, Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuri ubu wasubiriye Alain Guillaume Bunyoni akiri mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Hari ingingo yafata benshi ntibazivuge ko rumwe. Martin Niteretse wasubiriye Gervais Ndirakobuca muri ico kibanza nawe yaraye atangaje ingingo, kandi ingingo igomba gutangura gukurikizwa kuva ku igenekerezo ya 29 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Akaba yahaye abarabwa n'iyo ngingo bose kwitegura muri iyi ndwi turimwo. Ese uti iyo ngingo ni yihe? Kuva ku wa mbere w'igenekerezo ya 29 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 uzofatwa ariko aragendesha imodoka iriko ibyo bitabona adafise uruhusha yahawe n'umushikiranganje, uwo azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Ni kenshi benshi bavugwa mu bikorwa vyo kunyuruza bakoresha izi modoka zifise ibiyo bitabona, cane abakozi ibiperereza. Ivyo umushikiranganje akaba yabishikirije mu gihe haheze iminsi havugwa ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza imodoka z'amajipe canke amakamyonete, ariko ibyo bitabona hama iyo miduga igaca ikoreshwa mu bikorwa vyo kunyuruza abantu canke kwiba abantu, na cane babanje kubahinda ngo babahe amalifti. Martin Niteretse amenyesha ko bakoze amatohoza mu gipolisi ariko gushika ubu atawurafatwa n'umwe. Ikindi ngo abakora bene ubwo bubisha usanga ari abiyitirira inzego z'umutekano na cane urwego rw'iperereza. Ngo niyo mpamvu batanze umwanya wo kuva kuri uyu munsi gushika kuwa Mungu igenekerezo ya 28 Rusama kugira ngo abo bose bazobe babikuyeko.
mu byo yatangaje yagize ati ubwo tuzofata ku munsi wa mbere amenye ko azohanwa bimwe vy'akarorero kugira ngo ivyo by'ubugizi bwa nabi bitanguye kuvugwa bihere abarundi babeho neza. Naho biruko kandi Martin Niteretse amenyesha ko uwuzoshaka kugendera mu modoka ifise ibyo bitabona azosaba uruhusha umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano mu gihugu, asigura neza impamvu ashaka kugendera mu modoka y'ibiyo bitabona. Agira ati yaba iya leta canke y'uwigenga afashwa adafise uruhusha azohanwa kandi azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Martin Niteretse avuga ko uwuzosaba uruhusha azosigurira umushikiranganji impamvu ituma yogendera mu modoka y'ibiyo bitabona, hama nawe aheze afata ingingo bivanye n'insiguro zatanzwe. Agira ati uwo tubona bikwiye tuzorumuha, uwo tubona bidakwiye ntarwo tuzomuha. Iyi ni ingingo yahimbaye abanyagihugu aho bari Iyi ni ingingo yahimbaye abanyagihugu aho bari mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Ni kenshi vyavugwa ko ababo banyuruzwa bakajanwa mu modoka z'ibiyo bitabona. Kenshi cyane kandi niyo banyuruza umuntu bakamutwara muri iyo modoka y'ibiyo bitabona, ni gake cyane abanyagihugu canke se abajejwe intwaro canke abapolisi bo ku mabarabara babona ko muri iyo modoka koko harimwo ikibazo. Ivyo biyo bitabona rero vyatuma ubugizi bwa nabi bwiyongera mu Burundi, mbere abanyagihugu benshi hari n'abagira ubwoba babonye imodoka y'ibiyo bitabona cane cane nk'izo mu bwoko bwa Probox, kuko arizo zivugwa cane ko zikundwa gukoreshwa n'abakozi ibiperereza mu kunyuruza abanyagihugu, canke Toyota double cabine nyene zifise ibiyo bitabona. Ni kenshi rero hagiye haravugwa abantu bagiye banyuruzwa bakajanwa muri izo modoka z'ibiyo bitabona. Mbere hari n'amakuru mwigeze kumva ko hari abakozi b'iperereza bari bagiye kunyuruza umwe mu banyagihugu, mu nyuma Imana iratabara abanyagihugu ndetse n'abamotari bo muri ico gisagara bitambika iyo modoka y'abakozi b'iperereza yari ifise ibiyo bitabona, baraheza bagenda batanyuruje uwo bashaka gutwara, kuko ico gihe n'igipolisi co muri ako gace cahise kiza gifata abo bantu bashaka kunyuruza uwo munyagihugu. Iyi rero ni ingingo yahimbaye abanyagihugu benshi bagiye batandukanye, ariko nanone ni ingingo yaje ibangamira abarwizatunga, kuko benshi bari bamenyereye kugura imiduga izimvye cane bagashira ko nyene ivyo biyo bitabona, ku buryo nyene aho azoja atambuka kuko bazoja bavuga ati uriya ni kanaka atambutse. Mu yandi makuru kandi, igitoro, amarira y'abagendesha imodoka zo kunguruza abantu. Ikena ry'igitoro rifise ingaruka zikomeye ku bakora urudandaza rwo kunguruza abantu. Baridoga ingene babandanya kuriha ibintu vyinshi kandi batariko barakora, bagasaba abategetsi kubatezurira muri kino gihe kitoroshe kuri bo. Umwe muri bo rero yagize ico ashikiriza, yagize ati amahoro y'Imana, je ndi umushoferi w'imodoka ya transport akome, nkoresha imodoka inywa essence, nashaka ndabaganyire ayo tugowe muri kino gihe c'ibura ry'ibitoro. Jewe ejo naratonze kuva buca gushika isaha 3 z'ijoro, shikiriwe naho nza numva ngo tuguha amaritiro 200 gusa. Abafise imiduga yabo bagenderamwo bo bakabaha igitoro c'ibihumbi 100. Mbe none nguwunguruza abantu benshi n'uwukora ivyiwe n'indakeneye igitoro cinshi. Mbeho ninde ariha amadokima menshi kandi azimvye? Ngiyumvire kumara indwi udakora ariko ukaguma uriha ikirindiro stationnement ibihumbi 15, ukaguma uriha tagisi ya komine buri kwezi ukayiriha, ukariha assurance, controle technique, autorisation n'ibindi bitandukanye. Ivyo bintu rero vyose birihisha menshi kandi ku kiringo gito cane. Aha ntitwibagire ko kandi ko uko umupolisi aguhagariza atabura ivyo akwagiriza ukasiga 5 canke 10. Ngo none nta kuntu mwotuvugira bakabandanya ibi bintu turiha kandi tutariko turakora, kandi ngo birazimvye. Amahera dukorera aherera muri leta, ngo njeho boss wanje n'imodoka n'ubu nosanga yayigurishije kubera ishavu ry'ivyo tuguma
turiha ntariko ndinjiza kubera igitoro. Ngo nivyo murakoze, navuze bike kuko ntashobora no kubidondagura vyose. Aka kamo kabo karumvikana kandi ngo ubushikiranganji bujejwe budandaji no kunguruza abantu nabwo burakwiye kuvyiga bukorohereza abakora urudandaza rwo kunguruza abantu kuko nabo bari mu bihe bitoroshe kandi igihugu naco kikaba kiri mu bihe bitoroshe vy'ibura ry'igitoro. Ngaho rero amakuru ariko aravugwa agezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyonda subscribe canke sabone aho woba uri hose kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batuze bacikanwa nabiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi nkayavugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko, yoba yavugwa mu gisata ca politike, inkino, indero, imigenderanire n'ayandi makungu, agateka kazina muntu, ubutungane n'ibindi vyinshi. Rero abo bari ku mugabane wa Afrika mwese nabakengurukiye, ku mugabane wa Buraya, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose hatandukanye abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu bari mu bihugu vy'Abarabu, mwese Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora. no Muhuza TV.